Muri Afrika barabonetse umutunzi, mbega umugabo Mansa Mussa ninde? Mwiriwe mwaramutse bivana muserere njyewe nakoze udasa kuri kiyaga ca West TV. Abantu nka Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg na Larry Ellison nibo bafata ibibanza vya mbere ku butunzi. Bikaba bigoye cyane kubona umutunzi ava muri Afrika ku mugabane wirabura ava muri urwo rutonde. Abenshi turumva bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bake i Burayi ndetse no muri Aziya. Nk'uko ikinyamakuru Greenberg kibivuga, umunyafrika ari hafi mu kugira ubutunzi ni Aliko Dangote wo muri Nigeria. Bikavugwa ko ari mu batunzi 125. Bigaragara neza ko Afrika iza inyuma cyane ku rutonde rw'abakire. Nubwo biruko siko vyahora, kuko amateka agaragaza ko umugabo yari afise ubutunzi bwinshi yava muri Afrika. Yavukiye muri Afrika, aba muri Afrika, mbere akora ubucuruzi n'indi mirimo muri Afrika. Naho si uwundi ni Mansa Mussa. Mansa Mussa mu bwami bwa Mali akaba ari umutunzi yabonetse mu mateka y'uno mubumbe turimo. Mbega ubutunzi bwiwe bwavuye mbega kuki amateka yemeza ko atawundi muntu w'umutunzi yabonetse nkawe? Umwami w'abami Mansa Mussa yategetse ubwami bwa Mali mu 1312. Ubutunzi yari afise abahinga babuharura mu miliyari 400 z'amadolari y'amanyamerika. Neza Mansa Mussa yavutse mu 1280, yima ingoma mu 1312. Mbega Mansa Mussa yapfuye ryari? Mansa Mussa biravuga ko yapfuye hagati y'1332 n'1337. Mbega Mansa Mussa bisigura iki? Mansa Mussa bisigura umwami w'abantu, umuntu adatsindwa. Sekuru Mansa Mussa yitwa Abubakar Keita, akaba yari umuvandimwe wa Sundiata Keita. Uyu Abubakar Keita ntabwo yigeze aja ku ngoma nkuko na se wa Mansa Mussa, amateka ataco abavugaho ku butegetsi bwa Mali. Mbega Mansa Mussa vyagenze gute kugira aje ku ngoma? Mansa Mussa ataraja ku ngoma, umwami yari ahari. Iyo agiye impaka, Mansa Mussa niwe yaca asigarana ubwami. Nuko igihe kimwe umwami yari ku butegetsi aja kuraba aho inyanja ya Atlantika iherera. Bafata inzira baragenda, ariko kera cyane ntibagaruka. Uko niko Mansa Mussa yasigaranye ubwami. Nuko Mansa Mussa yaciye agarurira ubwami bwa Mali. Biravugwa ko Mansa Mussa yagaruye ubere bushika kuri 24. Rero ubwami bwaciye bwaguka burakomera. Mali cari igihugu gitunganya inzahabu nyinshi kandi zikanazigurisha. Mansa Mussa yaciye yitaho cyane umugwa Tombouctou, aho yubaka amakaminuza n'amashuri muri uwo muji, ariko cyane cyane zegamiye idini rya Islam. Biravugwa rwose ko ubutunzi nyakuri bw'uwo mugabo atawubuzi neza. Nkuko mwumvise ko Mali ari igihugu cari gifise inzahabu, uyu Mansa Mussa we igihe cyose yatwaye Mali niwe yagaburira igice c'isi yose inzahabu hamwe n'umunyu. Mbega ubutunzi bwiwe bwamenyekanye gute? Byose byamenyekanye mu rugendo yakoze aja impaka mu mutambagiro mweranda, ivyo bita neza pèlerinage mu Gifaransa, aho yajanye n'ibihumbi byinshi by'abasirikare ndetse n'abandi bantu bajejwe intwaro. Aho rero bose bari bambaye ibintu byinshi kandi by'agaciro, harimo n'imikufu. Indogobe bari bajanye ziba zitwaye ibiro 300 vy'inzahabu. Bariko baja impaka bageze muri Egiputa, neza ku mugwa mukuru witwa Cairo, niho Mansa Mussa umwami w'abami yagenda arafasha abakene. Mu Misiri biravuga ko yahasize inzahabu nyinshi z'agaciro. Bikavuga ko agaciro k'inzahabu kaciye kamanuka kubera ubwinshi bw'inzahabu Mansa Mussa yari yahasize.
umwanditsi w'amateka Chirab al-Hamour yagiye mu Misiri aratangazwa cyane n'ukungene abanyamisiri bagumye baririmba Mansa Mussa bavuga ko atawundi muntu nka Mansa Mussa bigeze babona. Mansa Mussa ageze muri Arabie Saoudite i Maka naho yabikoze nk'uko yabikoze i Cairo. Ibyo yakoze byahise bikwiragira isi yose n'u Burayi harimo. Ubwo rero mu 1339 niho igihugu ca Mali cyaciye kigaragara ku ikarata n'izina rya Mansa Mussa. Ubwo rero abantu babyumvise baciye baza guhigira uburonderero muri Mali. Mansa Mussa avuye i Maka mu mutambagiro mweranda yahise aba icamamare kandi ahabwa izina Al-Had, nuko acahita atanga itegeko ry'uko idini Islam ryotsindatazwa cane. Imbere yuko ava i Maka yaje azananye n'abahinga mu kubaka kugira bubake imisigiti yakataraboneka muri Mali. Imisigiti yubatswe yakataraboneka harimo Jungorba wo muri Tombouctou. Yavuye ku butegetsi mu 1337 aho yasimburwa n'umwana wiwe Mansa Mussa. Nkuko bimenyeshwa n'ibinyamakuru Money.com na Celebrity Net Worth bakoze urutonde berekana ko Mansa Mussa ari umutunzi wa mbere w'amateka. Ariko muri Afrika turafise Muhammad Gaddafi afise ikibanza ca 10 mu bagwizatunga bari bafise ubutunzi kandi batwara igihugu. Gaddafi yatwara igihugu ca Libya akaba yitavye Imana mu 2011, bikaba bivugwa ko yari afise imiliyaridi 200 z'amadolari y'abanyamerika. Ni hano rero dusozereye ino nkuru, turangize dushimira abadukurikiranye. Neza mwari kumwe na Jabira Koze Dasa kuri Kiyago ca West TV. Mufyonde like, partage, commentaire kugira ngo tubazanire ibindi biganiro bijanye n'ibi nyene ndetse n'ibindi biganiro musazo mukurikirana n'amareresi biri ku mwanya naho ubutaha.